nitwa Nduwimana Albert, umuyobozi w'igisata kijejwe guhanahana amafaranga biciye mu buhinga bwa none mu Banki ya Repubulika y'u Burundi. Nkaba nari umuyobozi w'iki gisata cari kijeje gukurikirana ibi bikorwa bihejeje kuganira ko ngaha, ico bita stratégie nationale d'inclusion financière na stratégie nationale d'éducation financière. Nje nari ndongoye imigwi yari ijeje gukora amadokima kugira ngo ashobore gushikaho mwabonye yageze ino munsi. Banki nkuru y'igihugu BRB yatunganije igikorwa cereka imigambi ibiri yaje kwivuga ngiye umwe yose mu majambo make. Ino munsi nk'uko mwabibonye Banki nkuru y'igihugu ifatanije na programa bita PAFARB, ni isata canke programa ya leta ijeje gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga igihugu cy'u Burundi cyahawe na FIDA mu mijanye no kwegereza abene igihugu uburyo bwo guhanahana amafaranga cyangwa gukoresha amafaranga cyane cyane mu gisata cy'uburimi canke baba haruguru kugira ngo bashobore guhumbira ubwo gukoresha amafaranga. Rero ivyo bikorwa ni bikorwa vyakozwe ahanini birongowe na BRB, ariko yakoranye n'ibindi bisata bitandukanye vy'igihugu. Hano vuga nk'ubushikiranganje butandukanye, abaserukira amabanki, abaserukira ama microfinance, abaserukira ama assurance, abaserukira ibi vyo kushumbusha abantu canke mu gufasha ivyo gutekera abantu bagiye mu zabukuru. Rero n'abaserukira abakoresha ama service financier mu gihugu cy'u Burundi. Rero izi dokima zibiri nababwiye, hariho dokima ya mbere ni gitabo cerekana ukuntu abene gihugu boshobora gukoresha ivyo guhanahana amafaranga canke vyo kubitsa amafaranga haba mu mabanki canke mu ma microfinance canke mu makoresha uburyo bwo guhanahana amahera biciye mu assurance vyose. Rero ni gitabo novuga yuko ari n'igitabo cerekana uko igihugu cy'u Burundi coshobora gushiraho ibikenewe vyose mu bijanye n'amategeko, mu bijanye no gushiraho inyubako rusangi, mu gushiraho ukuntu abantu bashobora koroherwa cyane gose mu bijanye no kushobora gukoresha ibi bijanye no guhanahana amafaranga cyangwa kubika amafaranga mu gihugu cy'u Burundi. Ico ni cambere. Ca kabiri naco ni gitabo cerekana ukuntu igihugu cy'u Burundi gikiye gukora kugira ngo abantu bashobore kumenyeshwa cyangwa kwigishwa ukuntu bashobora gukoresha ubu buhinga bwo kubika amafaranga haba mu mabanki cyangwa mu microfinance canke ivyo kurihana, haba abantu bariha baciye mu mabanki cyangwa mu microfinance, n'abantu bakenera ama service atandukanye nko ma assurance bakoresha amafaranga cyangwa ivy'ama prévoyance sociale, kugira ngo abantu bashobore kumenya ubwo buhinga buba buhari. Rero ni ivyo bitabo bibiri novuga yuko vyizwe ko ino munsi kugira ngo hanahana ivyumviro kugira ngo biryohogwe neza, bizosubire gushikirizwa abarongozi b'igihugu, hanyuma bashobore kuvyemeza, hanyuma bishobore kuba ibitabo vyokorerwako ku bantu bose bafasha igihugu cy'u Burundi mu bijanye n'igisata cyo kwegereza abene igihugu uburyo bwo gurihana byoroshe canke byo kugira ngo bashobore kuriha ibintu vyoroshe cyangwa guhanahana ibintu amahera vyoroshe. Ahanini izo novuga ivyo bitabo novuga nk'ibitabo vy'inzira bizofasha igihugu kugira ngo gishobore kwegereza abene igihugu ubwo buhinga bwo kurihana mu gihugu cyangwa kubika amafaranga. Ikibazo mu bajije c'akarusho bizosahiriza mu mbona kazoza igihugu cy'u Burundi, nagira nibutse gatoya iki gitabo cimbona kazoza cy'igihugu cifashe mu 2040 canke giteye imbere mu 2060. Novuga mu ntumbero yayo y'umunani baravuga yuko mu 2040 igihugu cy'u Burundi gitegeza kwakeze ku bice 90% cyuko 98% cyuko abantu bashobora kuba bashobora gukoresha
ubuhinga bwo kurihana byoroshe cyangwa byo kubika amafaranga byoroshe bataribika amahera mu muhira canke mu ahantu hadafite umutekano uhagije. Rero mu 2060 naho ico gitabo kivuga yuko urwo rugero uzogeze ku bice 99 kwijana. Rero nkuko mwabibonye mu vyigwa vyakozwe bitumwe ko ni Banki Nkuru ya Republika y'u Burundi, urugero uko abantu bariko barakoresha ubuhinga bwo kurihana cyangwa kubika amahera mu mabanki cyangwa mu microfinance rugeze ku bice 78 n'ibice 7 kwijana n'umunsi mu Burundi. Ahantu bibutsa yuko mu 2012 igihe hakugizwe vyigwa naho urwo rugero rwari rugeze ku bice 12 n'ibice 5 kwijana. Murumva yuko biko biraduga cyane gose. Hanyuma muri ivyo bice 78 n'ibice kwijana hari ibice 44 vyerekana yuko abantu bariko barahumbira gukoresha ubuhinga bwo kurihana biciye mu buhinga bwa none, ibi bita ama fintech cyangwa vya ecocash, limikash n'andi ma service financier numérique. Rero novuga yuko akarusho ahanini ibitabo bizozana canke ibintu doje kuvugana ngaha bizozana nuko ahanini hazoshigwaho ibikenewe vyose kugira ngo abene gihugu bo mu Burundi bashobore kuboroherwa kugira ngo bashobore gukoresha canke bashobore kubika amafaranga vyoroshe canke kurihana vyoroshe. Rero muri ico gihe bizotuma ahanini ibikorwa vy'amabanki canke ibikorwa vya microfinance bishobora kwegera umwene gihugu yari hose kandi anoroherwa, kandi usange haba hari higana cyane gose bituma hanini usanga ni bizofasha cyane mu kurihana binyarutse canke umuntu gushobora gushikira ahashobora kubika amafaranga yiwe ari byoroshe canke ashobore kuja gusaba nk'ideni nko muri banki cyangwa muri microfinance bimworoheye atarinde gutama cyane gose. Rero kandi ikindi naco bizotuma hajaho n'amategeko agenga ivyo bintu byo guhanana amahera kugira ngo abantu bose bashobore no kuyamenyeshwa, hanyuma habeho n'inyigisho ku bantu bose kugira ngo bashobore kumenya ubwo buhinga kandi bashobore no kugira no kumenya ukuntu babukoresha, kandi bashobore no kumenya yuko amahera umuntu abarose hariho ubuhinga bwo kucishamo kugira ushobore kuyabika, canke niyo muntu agiye gutora nk'ideni muri banki cyangwa muri microfinance ashobore kumenya uko iyo deni yatoye ari ryo azosubiza atari giwe. Kandi murazi nuko abantu benshi harabo usanga babika amafaranga yabo mu mihana cyangwa bakabika ahandi hantu hata mutekano wao dakwiye, ariko ivyo bizotuma inyigisho bamaze kuzironka gushobora kubika amafaranga yabo vyoroshe, kandi bagashobora no kuronka n'ukuntu bashobora kubika amafaranga vyoroshe, bakashobora no kuronka ukuntu bashobora kugurana amafaranga vyoroshe. Rero ivyo ahanini bizofasha mu iterambere ry'igihugu na cyane urudandaza ruzonyaruka, hanyuma bitume n'abantu bashobora kuronka uburyo bashobora gukoresha mu migambi yabo y'iterambere bitagoye. Hanyuma ikindi naco bizofasha kugira bitume haba imigambi uzosanga abantu baronka imitahe bashobora gukora imigambi yabo. Murazi yuko ivyo navyo bituma abantu baronka umwimbo canke hakabonekana kazi ku bantu. Urumva yuko bifise inyungu nyinshi ku gihugu no kubene gihugu, kuko murazi yuko ibene gihugu iyo bariko bakora imigambi y'iterambere bakaronka umwimbo, bakaronka n'imishahara dufate ku buzaba bakoze, biratuma n'igihugu naco nyine gishobora kuronka amataxe n'amakori, bigashobora gutuma nka leta nayo nyene irushizaho gukora imigambi y'abene gihugu ikoresheje ivyo buryo iba yinjije bivuye mu bikorwa biko biranyaruka mu gihugu. En résumé en France.